mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherereye hose ni Olivier Hakizimana na Nathalie Nyamoya n'uyu munsi tugomba kubandanya kuri cya kiganiro aho tuyaga hagati yacu turiko tuributsanya ariko si tubibutsa namwe tubatera intege tubaremesha kubera ivyo Imana yagira twigisha ivyo yagira dutahuza mu kwibutsanya birasubira bikadufasha bikadutera intege nk'aya masengesho tumaze k'iminsi turiko turavuga cyane cyane ku matamperama n'ukuri biradutwenza kuko biriko bitwibutsa ibintu byinshi kandi turashimira Imana abantu batandukanye batwandikira nabo bariko baratubwira yuko biriko birabafasha biriko birabugura amaso kandi biriko biratuma batahura yuko erega wibaza yuko mubana mu nzu canke nawe ubwawe wibaza yuko urakumiza kaje gakoroka nk'uko umwe yakoresheje mu gihe yatwandikiye yuko wibaza yuko uri umu extraterrestre umenga wakorotse uva ahantu Nathalie la fois passée waravuze ku kintu novuga temperament yawe canke novuga idomina kuko ikintu umuntu yoshiramo gatoyi nuko turiko turavuga ya temperament hari abantu bavuga bati nukuri ibi numva ari jewe uti mugabo nakajya kandi wavuze ndumva ko ndumusange mugabo umenga aribwo nakantu k'ubumelankolike mfise ndagomba kubibutsa twarabivuze ko en fait ni temperament iri dominant ariko hari igihe ugira udupourcentage dukeyi tumumelankolike kumukolerique cyangwa muflegmatique hama nagomba kubaza rero Nathalie kuri ico kintu kigukarakteriza muri iyo temperament n'ikihe kintu wibonamwo cane par rapport ya temperament yawe kugira n'ubundi kumbure yo bameze nkawe ashobore kwimenya yumve yuko atari akumiza akantu kari apara wenyene. Nashaka gushimira Emeriko nishura abantu bose amaze iminsi batwandikira n'ukuri n'ibintu bidukora ko hari abaturungikira ama audio badushengera intahe n'ukuri mwumve mubohotse ntizushobora kurungika témoignage tutigeze tubasaba uruhusha hama tushaka kubibashimira vraiment moi ça me touche vraiment personnellement rero nkukoreje aheje kubivuga iyi temperament iratwenza ku muntu nk'umusanga nka Olivier ko ni vraiment très opposé hama ariko ikintu je nabonyemwo mu maforce ariko baranavuga baravuga ati il est indépendant no muntu yumva ko ashobora gukora ibintu wenyine atakibazo rero ivyo mpora ndabibona cyane kumwe na Olivier ndi capable yo kuja ahantu ubu nuko peut-être nafise permis de conduire ndi capable yo gufata ama décision nkafata ati ndafise course ngeje kuyikora ndayikora neje nyene nayipanze mu mutwe je suis très indépendant avec ça nta ngora ndabifisemo Olivier ko musanga kunda quelque part la compagnie hari gihera mbwe ati nate ko turi kumwe ngira ndabikore ko ndiko ndakwiyumvira wewe urumva c'est vrai abikora ariko aranyumvira yo en même temps ko akunda la compagnie d'être avec quelqu'un qui akora ibintu ajana n'ibindi je rero kuri je nkamwe nti none ko insiste kutujana jide none hari ngorane wijanye numva umenga umuntu yoreagisa nkanje donc il y a ce côté indépendant umuntu ashobora no kwibaza d'ailleurs yihenda ati no abantu bikunda ça peut être mal interprété kuvuga ati non je nibaza yuko ndabishobora kandi rero puisque nibaza ko ndabishobora nawe nibaza yuko nawe bishobora hari n'ikindi gihe bishobora gushika abara baranyumviriza peut-être muranje koramutsa ino hanze birashobora gushuka ugasanga nk'ubu mfise nk'abantu natumiye muhira natetse je rero nzi ko nakiri umushitsi mba nabipanze ndabipanga sur 2-3 jours nino noneho hanze biragoye kwiyumvira guteka muri ako kanya kuko abantu baba guteguje kuburyo ibintu biza franchement sans nkuwahejeje guteka rero ugasanga umuntu umumama arambaje none ndagufasha ikintu kwije nahejeje guje biranderanje kuguma nicenga handi ko ndakuraba uri kurateka ni nukuri moi j'ai pas de souci avec ça je ni bon kandi nukuri bagiye singira ndiyo kugira ngo ntigeze mfasha je suis indépendante kuri ico kintu rero ingorane morangira nuko njangira tendance yo ngiye kuramukanya kakagura gucye nk'ibaza none ugiye mu mama nibaza yuko bo kwera je yenda bikoze ndabikora gucyo nje kumufasha rero kwera nize grâce ensange tubana biratuma niga gutangura kwimvira nk'umuntu nkabona hewe ngira ico ndagufasha hama nkabona peut-être ko onyara vyemeye undi aravyanse sinde bifata nabi ubusingi bifata nabi ndemera nkibaza biranyorohera ubu de plus en plus avec ce côté ensange rimwe na rimwe kameme isa nkiyaduze kurusha kuva tubanye na Olivier ya icyo kintu ariko aravuga yuko umuntu arondera une certaine indépendance ni ikintu ku muntu ataramenya tuvuge ubana n'umuntu ameze uko melancholique akeneye iyo novuga indépendance yiwe akeneye autonomie
hari igihe wewe uvyenterpreta nk'uko udakundwa cyangwa hari igihe uvyenterpreta nk'uko umenga nta gaciro ampaye cyangwa uyu muntu aranyinuba no mu bagenzi nk'icyo yaravuze mbega natarinda gufasha iki otoya nta na kimwe wamufasha hari igihe uca uvuga uti uyu mudamu arinuba abantu urumva nta kwinuba kuko uko afonkisiona wewe ni ukuvuga kugira kubwire ngo ntufashe iki ni uko heyerima haba hari ikintu cyo gukora cyangwa cyamunaniye cyangwa cyanse ariko ikintu yishoboreye aba yumva kuko wibuke yuko afonkisiona muri monde des idées ariko umusange wewe afonkisiona muri monde relation urumva kumusange ndashobora kukubwira ingufashe iki atari uko cyananiye kwanza n'icyo kumfasha kitanahari ariko kugira numve yuko dabo turi kumwe ariko osi ndakwereke valeur urumva ndakwereke valeur harafa pase twarajyanye ndakunda kumusaba kenshi tugiye ngo tujyane ngo tugumane ngo kambwira ati Olivier je d'abord kumbwira 15 minutes ava ngo tujye ahantu ugira ugende Olivier mubimbwira kare nzinduke mu gatondo nzi yuko aranyibukije ati bene laveye umbwire laveye uti tugenda ahantu cyangwa tuzoja ahantu ibintu byo kuzinduka si yari nkutete ngo tujye ahantu jewe ntabiribwo urumva nanje urumva no kubera maze kumumenyera ariko iyumvire utaramenyera nk'umuntu w'ucuruki mbega nazanye umuntu aziritse mu mutwe uyu nibiki mbega yibaza yuko ni kwa Trump cyangwa ni kwa perezida tugiye gusaba umubonano turinda ni vezagreye urumva ariko nuko ameze kuko aravyentegra mu mutwe wiwe akabipangira hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo uyu muntu araziritse mu mutwe ntaziritse niko aremwe je nibaza niyo turiko turavuga ikintu cy'amatamperama hari igihe ndiko ndabimedita ko nimba Imana yaraturemye mu ishusho yayo munyumve neza nimba Imana yaraturemye mu ishusho yayo nibaza ko aya matamperama yose ari mu Mana nicyo gituma rero rimwe na rimwe usanga hakunda kuba n'indwano n'intambara hagati y'amadenominasiyo cyangwa amadoktrine abantu bakavuga ngo ngo Imana imeze ukunye kuko yayibonye muri tamperama kanaka kuko yayibonye muri reverasiyo muri fasete kanaka ukaca wibaza ngo iyo fasete wowe wahishuriwe niyo fasete yose y'Imana n'agace gatoya rero odora y'ibyo ubona iyo utanguye gutahura umuntu rero tujyanye aho gusoma nataratangura kumbwira ari mu muduga ngo rivye ngo ndibaza ko winjira ngo ubigire ngo hama ngo je ngucu usanga mu muduga ngo je ngo bakuguma mu muduga cyandamubwira no yasha ntiturinjirana canke dutahe arambwira ati none reka ndaguherekeze ndaje urumva hama mu nyumba turiko turagenda arambaza ati none kubera iki wowe ugomba yuko tujana kuko urumva mu mutwe wiwe yumva yuko twojana kugira mfashe urumva ifa ko ya pratique ariko muri jewe nanje nama nibuka kenshi turi mu muduga wa papa cyangwa tujyanye na mama akajya gusuma nkaraba umwanya yamara nkumva yuko uwo mwanya ndijenyere mu muduga ndaburimbiriye ni umwanya aza kurambirwa ni umwanya aza gushishwa nanjye numva ntobi sinokunda ubinkorera cyane numva nanjye ntobikorera uwundi kumva uwundi ntagomba kubikorera nibyo akunda ariko murumva ingana bikomeye ibaze rero kubara n'umuntu utaramenya nicyo gituma navuga ibi turi ko turabapartaja si inyigisho z'uruhanika zikomeye rwose oya ni experience y'ubuzima bwacu ariko idufasha kugira ngo ushobore kumenya nako kantu ka independence nagomba kuvuga sinzi ikindi wotubwira kuri iyo caractère temperament plutôt icyo kintu uvuze kirakomeye kubera ntituko turatanga des enseignements si ikintu cyo kwigisha no gutanga umuco kandi iyo tumaze iminsi sesa ntituko turatanga inyigisho komitere kandi igitwenza nuko no muri no minsi tumaze iminsi turabisubiramo ubu on remarque encore plus tuguma tubibona ntiye hewe urazi ko ubu niciye numva umenga natahuwe kuko iyo utabimenye birashobora kukubresa ijambo ry'Imana rivuga yuko mon peuple prie par faute de connaissance iyo umaze gutanga umuntu ameze gutya biroroha kutamucira urubanza cyangwa kwita ku mwikomo ako kantu uvuze nataravuze ati abantu banje bishwe no kutamenya mon peuple prie faute
de connaissance urumva parce qu'il lui manque la connaissance cyangwa à cause de l'ignorance donc kubera kutamenya iryo jambo ignorance ni ijambo mu kigiriki batraduiza avec le même mot ténèbres ni ukuvuga satani akorera muri ignorance ni nacyo gituma kenshi mu ngo usanga abantu bagira ingorane apana mu ngo gusa ariko no mu mahorasiyo de façon générale usanga abantu bafitaniye ibibazo arabavukana arabakorana arababana arababanyi kubera iki kubera hariyo ignorance hariyo ténèbres hari ahantu satani kubera kutamenya aca azana confusion ugasanga arabasambuye byahereye ku tuntu dutoya muraraba abantu bose mufise ibyo mupfa uyu munsi byabaye umusozi muga byatangiye arakabuye arakantu gatoya mema akantu kugwara gato ariko karakura nicyo gituma rero kuri icyo kintu novuga si enseignement oya ni partage n'umuco no kwibutsanya twari twavuze ko harimo amaforce n'amafaiblesse muri rusange amaforce n'umuntu akunda ibintu biri parfait nababwiye ko bishobora kuzana ingorane n'umuntu ari fidèle n'ukuri n'umuntu iyo ndi mu kibazo je peux être patient quand même n'ukuri ndashobora kuba persévérant n'umuntu ashobora kuba persévérant ashobora guca afise ububasha bwo guca nko mu ngorane zikomeye ariko aussi ari indépendant nashaka kuvuga aussi amafaiblesse intege nke z'uwo muntu n'umuntu ari susceptible cyane au-delà y'uko mwibaza y'uko atabintu by'ibigumbagumba cyangwa atafise imigenderanire cyane n'abantu n'umuntu ari susceptible donc akomeretswa cyane kubera kuko wewe afonctiona bijanye n'ivyimviro icyo yimviriye cyangwa les idées les pensées icyo yimviriye nico aha agaciro ku buryo rero icyo avuze kiba bifite agaciro nicyo gituma n'ubugenzi bwiwe waba ukomeye bisigura ko rero iyo uvuze ikintu ukakivuga nabi nk'umusanga bimwe nyine wivugira yamuhe nyine wewe wagifata seriousement rero aca akomeretswa kurusha bimwe twako turavuga muri z'iyansinyuma zindi zimwe za les paroles valorisantes hari igihe bishika ukavuga amajambo atariyo iyo uvuze meza ayafata nka nkama akayumira iyo uvuze nabi aramutabagura kurusha umusanga we waraba plus la relation que les pensées cyangwa icyo wavuze ariko umusanga avuga ati niyaba wavuze gutya donc arakomereka ari très susceptible kubera ivyumviro vyo bifatanye na identité bisigura rero yuko rero aho rero nibaza ko akazi kaba gakomeye aussi dans son domaine ni byiza ko yiga nko jewe byanafasha umwanya kurimbura ijambo ry'Imana gutahura yuko sindi cimviro canje sindi état d'âme yanje sivyo ndi umwana ndi icimana ivuga nompa ico abandi bavuga bisigura yuko iyo ngiye mu ijambo ry'Imana naho canja profondément par la grâce de Dieu parce que pour moi les idées ni kintu gikomeye les pensées ce sont ni kintu kiba gikomeye cyane donc nk'umuntu umusanga bambe mu melancholique ndamuhimiriza cyane kuja mu ijambo ry'Imana kugira abe protégé arindwe n'ijambo ry'Imana imbere yuko amajambo amugwako y'abantu bari bo bose icyo kintu avuze ni nico donc abantu bari melancholique n'abantu bari trop sérieux très sérieux mugabo bigacika trop sérieux ugiye kuraba nk'umuntu w'umusanga nk'uko yari karavuga umuntu aravuga cyane hari abantu babasange baravuga ku buryo rimwe na rimwe umuntu atiranda konte hariyo nk'abantu je bagiye barambwira nacyo gituma hari abantu banzi kumbure bariko baranyumviriza uyu munsi abatanzi kuva kera novuga bariko baramenya ubu rimwe na rimwe uriko uravuga ngo Olivier n'umuntu avuga cyane bashobora gutangara ko bavuga bati uri kuravuga n'uyu kuko uyu munsi ndi réservé de plus en plus nanjye nuvuga caractère ya Nathalie iriko bambe temperament iriko iranye influence mu buryo bumwe cyangwa ubundi donc ku buryo rero umusange donc igitraversa esprit n'ukuri kirasohoka hari amajambo asohoka nk'urusasi ku buryo rero amajambo yose asohoka harayavanze ayari seriyeze harayavanze ayiburage harayavanze hari abantu rero benshi banyegera bakambwira bati ubu ntuwakubwiye akakubwira ati warigeze kuvuga ikintu urancokoza ku kintu kanaka hajya waranyishe ishobora kikubwiye cyari akabimishura yagize nka katara kumva umuntu yaraturaga yaramerewe nabi rero iyo uhuye n'umuntu w'umumelancholique usanga hari ikintu wavuze ugasanga wakivuze au second degré wowe akacumva au premier degré urumva akagifata kuko we kugira asohora ijambo nk'uko Nathalie yabivuze ni ikintu ameditako
urumva donc ni ikintu amedita ko kandi avuga pour donner une information iri très importante kuri we et précise rero akaca avuga ati uyu muntu kijya kintu yambwiye yaricaye yaraciyumviriye kumbe nawe ni ikintu cyasunitswe n'umuyaga cyaje ugahushura ugaca utanga mu nyuma ugaca uvuga uti wawu nicyo gituma rero nk'umuntu umusange nawe aba akwiye kugaruka kuko aba akwiye kugaruka akavuga ati reka amajambo yose mvuga sindayabwira abasange nkanje urumva si abantu baca bafata ngo batwenge biherera hari abantu ndafise nk'umugenzi ni ukuri ibintu byose muravuga mu nyuma ukagaruka ukavuga hewe ujya muntu yarakuridikirije ngo uyuye ngo none warumvise wa wundi ngo amajambo yakubwiye akambwira ngo uyuhe nkavuga no wowe urigirisha akavuga ati franchement ni ukuri hajya natwengeye hajya byahereye hajya ni ukuri nkavuga ni wawu warahezagiwe kabisa donc nicyo gituma rero hari umukozi twari dufite kera nkiri umwana muto yahora avuga ngo nzirema kwinshi urumva ni ukuri turemwe mu buryo butandukanye ni ukuri nicyo gituma bujya kumenya ubundi c'est une grande richesse nicyo gituma ibi turi ko turapataje turi ko turavugana muri ubu buryo ni ukuri hamwe wobihishurirwa hamwe wobimenya byo gufasha kwamirira horasi ufitaniye n'abo mubana cyangwa mukorana icyo urikorera agenda wihangane ikintu uriveje kuvuga ni ikintu gikomeye cyane ifo ko tumenya aho duhagaze parce biradufasha cyane ikintu namamartse gusa ni uko même mon tempérament d'abord n'abantu bari capable yo kugwa facilement muri depression kudeprima kuko baguma muri mu byimviro cyane deuxièmement ikintu cyiza cyo kumenya ni uko malgré ko twiyumvira rwose birashobora gufasha umusanga nk'uko uriveje kuvuga hari igihe franchement abana yife ntabonye ikibi kubera avuga avec euphorie arimo umusanga kuko afata umwanya wo kuraba kwanariza byari ibintu byinshi kenshi nawe arambwira nti Olivier none hajya niwe wabonye ko ariko araguye natari guyangurungwe yamara sinjase kuba umwana mubi muri yamara fais attention jewe ikintu kinrasura maze kubona les tenants les aboutissants maze kubona intege nke y'umuntu nama ndabibwira Olivier ni jewe Olivier mva kumenya intege nke y'umuntu sinshobora kureka kubana n'umuntu numwe kiretse nabo intazi uko aremye rero ça aide les deux tempéraments zirafise ama extrême ariko ni vyiza yuko Imana idufasha umuntu atahure yuko son côté positif ishobora kugufasha rimwe na rimwe indi côté négatif kagufasha n'ibindi donc ikindi canyuma no hava mpereza ko abantu bari bashaka kuba perfectionniste nivyo ashaka kuba pessimiste biyumvira uko bababazwa cyane n'akantu gatoya ndazi yuko se hariho nk'amablague ashobora kunyenerva kwera general no ujya muntu yabagize bijya akagwa kujya byitwa yuko yavyimviriye alors que Olivier bicaye mutwenza ngo ya no c'est sûr ko yashatse kunwenza je nkanza gutwenga après ni nkuko amablague ça ne veut pas dire que j'ai pas le sens de l'humour bwa nkunda amablague atuma niyumvira unjana ucunkasa je dis wanshoboye nk'ama publicité donc ugasanga turi différent mais on voit la vie différemment avuze ivyo hari igihe tuba turi ko turaraba televiziyo nkatwenga ibintu by'ibigugu biri aho natarakavuga ati no tu fais exprès ariko nibiki bigutwenza muri bijya bintu urumva cyangwa nkaturika kubera amagusa hamwe urumva wewe ifu yuko iyo blague cyangwa ibintu bari ko baragira kameme ifu yuko babirimo pa ubwenge buhanitse bwa hariyo information hari ikintu sa parle son intellect urumva donc turatandukanye niko turi muri audio ikurikira hariyo tuzorangiza kuri iyo melancholique tuvugana ku kintu cya stabilité usanga bafise hama n'ikintu naco c'ubwoba do passer à l'action kuko hariyo ibintu bimwe usanga biba bloka kubera uko bateye ariko turangije tubashimira Imana ibahezagire n'ukuri n'iteka ryo gusangira namwe iri jambo ry'Imana Yesu abandanya bagira neza data ugire neza umuntu wese yumvise ikicigwa yumvise iyi partage umugirire neza surtout umuhe gutahura ubundi ubugurura amaso y'umutima ubahe gukunda meme la différence gukunda n'icyo kintu gitandukanye nuko bari mu bandi kuko batahura yuko nabo barimwe nawe icubahiro kibi cya data mu izina rya Yesu
amen. Umunsi mwiza, abandi nabo mubwire ijoro ryiza. Bayi.